amahoro y'Imana abane namwe bakunzi mu dukurikirana kumbonesha kure ya BTV n'umwanya mwiza wo kubashikiriza amakuru mu Kirundi, amakuru rutangura kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu Albert Shingiro aravuga ati abazoba baserukira ibihugu byabo mu makungu batazozana n'imiburiburi abagwizatunga babiri ngo bazoca basezererwa mu mabanga yabo. Ibyo akaba yabishikirije igihe yariko arishura ibibazo by'abashinga mateka. Nayo umusaneri wa komine ya Nahangwa ari kumwe n'abunganizi biwe bagendeye amazone agize iyo komine na cyane kugira ngo bashobore gushira mu ngiro ivyasabwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana. Turaza kubashikiriza n'amakuru y'inkino kazi. Nongere kubaramutsa ndabaha n'ikaze kugira ngo mushobore gukurikirana idonido ry'amakuru twabateguriye. Albert Shingiro umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu yamenyesheje ati ngo abaserukira ibihugu byabo mu makungu batazozana n'imiburiburi abagwizatunga babiri ngo bazoca babogozwa mu mabanga yabo. Ivyo akaba yabishikirije mu nama nshingamateka mu gihe yariko arishura ibibazo byabo. Tumukurikirana. Abaserukizi babwiriza gukora ku buryo abene gihugu baserukira babona akarusho mu bijanye n'ubutunzi, mu bijanye n'abagwizatunga bava hanze, mu bisanzwe cahier de charge baba bayifise biriho n'ubu nararonse cyo no kwita intumbero z'umukuru w'igihugu yuko twashinze nk'umuserukizi kuzana abagwizatunga babiri ku mwaka na karorero, hanyuma umwaka ugahera atabazanye uwo muntu akazi kazo akamunaniye tuzoca tumuhamagara, ntituzorindira ya myaka ine kuko ibya myaka ine ni théorique. Murumva rero yuko ubu dushira imbere cyo no kwita mu gifaransa diplomatie économique, nayo nyene ihagaze ku ngingo zibiri zikomakomeye nibijanye n'abagwizatunga bo hanze cyo no kwita investissement étranger. Ica kabiri nuguhanahana ibidandazwa les échanges commerciaux. Ica gatatu gusabikanya cyo no kwita transfert technologique. Donc ivyo bitatu cyane turiko turashira imbere. Transport technologique no kuvuga yuko tuzokenera abantu bagwizatunga baza bagakreya ngaha des unités de production, des petites unités de production nko guhingura itomati n'ibindi bikabera ngaha, ntidushe kuza turabigura hanze gusa. Ivyo biri mu bintu mu ntumbero twaronse kandi tuko turagerageza gukurikiza. Abasirikare n'abajeje umutekano baja guserukira Burundi mu makungu barakwiye kubahiriza agateka akazina muntu. Ivyo bikaba babwiwe mu gihe hariko haraba inyigisho na cyane kugira ngo bashobore kubategura bari kumwe n'abandi basirikare n'abajeje umutekano mu karere ka Afrika y'ubuseruko. OPC1 Chanel Ntarabaganyi n'umuhanuzi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Reka tumukurikirane. Nizo kugwanya ikumirana rifatiye ku gitsina, bimwe bavuga haraba ijambo bakunda gukoresha ngo guhohotera abapfasoni, abakobwa n'abapfasoni, abadame cyangwa abagore kuko ibyaribonekeje yuko igihugu cyose iyo kibayemwo imvururu, indyane, ubwicanyi bijya bita amakonfli, icyo ni ikintu usanga gikunda kuza kiribonekeza. Rero bakaba bavuga ati reka dutegure ingabo hamwe byoshika zikarungikwa kugarukana amahoro n'umutekano, bagahura n'ibibazo nk'ibi aho usanga zibinyeshamba cyangwa abasoda ba leta bo mu ico gihugu iyo bishinze iby'intambara usanga batakija kuramutsa imiryango yabo, bagaca bikora kubo babonye bakabafata ku nguvu. Ico gihe rero urumva iby'amategeko biba byahavuye, abo bapfasoni n'abigeme barasinzikarira, ugasanga barakomeretse, baratwaye amadati yifuzwa mu mutwe, barabaye nk'abasazi, barabaye traumatize. Rero bacavuga ati reka dutegure hakiri kare, kuko mu bisanzwe irishira hamwe
mu Congereza ni Eastern Africa Standby Force. Bavuze Standby Force ni ukuvuga ni ingabo zateguwe zikigishwa hanyuma zikama zijyamiye amajanja zivuga ati ko kubuka tugakora kandi ko twateguwe neza tuzogakora neza. Rero aha ani mu buryo bwo gutegura izo ngabo karamutse kubutse bazogende basanga bazi ubumenyi bukwiye mu kuhagararira amahoro n'umutekano, ariko cyane cyane bahagararira agateka kazina mudame zina mukobwa ntabangamigwe cyane birinze bishika kaba byamaze gushika mbe yofatwa gute, ubutungane bwo bwokora gute, kwa muganga gute hoho bokora gute kugira ngo bamuvure, no kugira ngo babe barabimenya hakiri kare. Abatware bo mu gisagara ca Bujumbura barasabwa gusubira kandi gukarira abatarashira amatara ku nzu zabo. Ivyo bikaba byashikirijwe na Jimmy Hatungimana mu gihe yari yakoranije abajeje bisata bitandukanye bakorera ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Tumukurikire Jimmy Hatungimana, mukuru w'igisagara ca Bujumbura. Mu Buyenzi naho hari viabilize jamani ndaba mu Buyenzi, chef de quartier mu Buyenzi ni bangahe ngaha muri ndwi umwe babiri batatu bane batanu batandatu indwi murakwiye. Mu Buyenzi ni muve mu gacerere aya maveni yose akika aherera ku ntuze kuri Ntahangwa murabe burya bukarti burya budumbi buhari. Rero twarajanye na conseil sécurité ivyo twabonye ntavyo novugira hano kweza naho nari kumwe na protocole adjoint wigira umusirimu abajamwo ngo rumwe aramushima ku murango riva ati wewe turashaka guheza. Murumva iyo quartier aho hantu hose aho harabaye umucafu, hariho abantu sinzi mu gisagara ca Bujumbura hariho amakomportement amwamwe atagikorwa. Birumvikana rero abo chef de quartier ko ari ndwi chef de zone urabaha igikorwa kuko nababwiye ko abasitade ba vrai banavyerekana banabigendera. Birumvikana ni Bwiza na Buyenzi bo nibo bakera abo bose nibo turabira ko twese ayandi makartier ayandi mazone yavutse ari uko izo zibiri zihari. Rero ni reference ari reference, rero ifoko turonka reference nziza. Hari kindi twari twarasavye abajeje intwaro navuze kugenda udakebaguzwa ajya amatara twababwiye mushira ku mpangu zanyu ku mabarabara mwongera mugashiramo akariro mukaraba ko abantu bose babikurikije. Utazobikurikiza nawe nyene azocibwa amande. Ni ya amande toujours iva ku 100 nduga kuko nabo nyene n'abagararije. Mustaneri wa komine Ntahangwa Ernest kuri uno munsi yagendereye amazone agize iyo komine ari kumwe n'abunganirizi biwe n'abajejwe umutekano. Intumbero y'ico gikorwa bari kuraba yuko abene gihugu bashoboye gukora igikorwa cyo kwibomorera amazu yabo, abatarabikora nabo bace barihishwa amande. Reka tumukurikirane urongoye zo komine ya Ntahangwa Ernest Bucumbi. Uno munsi tugorobeje tugendera amazone atandukanye mu ntumbero yo gushira mu ngiro akamo mukuru w'igisagara ca Bujumbura yaduteye ku magenekerezo ya 14 aho twari mu nama ivuga yuko tubwirizwa gushira mu ngiro ku bantu na cyane cyane barengeje imbibe mugabo atari bomorerako. Rero icatumye tugorobeza uno munsi nukuraba abo bose batashoboye kubishira mu ngiro kugira bashoboye gucibwa amande. Mbere nkacangirwa ko ntera nakamo mvuga nti abatari bomorerako ikiringo gisa nk'icyarangiye byiza nuko bobikora, kandi hagati yaho naho bazobikora bategeza kuzocibwa ayo mande kuko basa nk'abatashoboye kubyubahiriza. Ngerageje kubibutsa ayo mande azocibwa na mande ahera ku 100 kuduga. Kuru y'inkino indwi igira kane muri Primus League yarabandanije aho imigwi ikomakomeye yagiye iratsindwa, ariko kandi muri volleyball y'ababigeme yabereye hariya mu gihugu cy'u Rwanda umugwi w'u Burundi watahukanye ikibanza c'8. Mugenzi wacu Niki Ciza aratubwira idonido. Mu mpera zino ndwi mwiganwa ry'umupira
umupira w'amaguru harabaye inkino zitari nke bakaba bariko bakina umunsi ugira kane mwiganwa rya Primus League mu Burundi. Umugwi wa Bujumbura City ukaba watsinze umugwi wa Flambeau du Centre ibitsindo 2-1, nayo Royal FC ikaba yirahiye umugwi wa Vitaro igitsindo 1-0. Kayanza United inganya n'umugwi wa Top Junior ibitsindo 3-3, nayo Burundi Sport Dynamique iza kuba yirahira umugwi wa Atletico ibitsindo 3-1. Rukinzo itsindwa na Flambeau de l'Est ibitsindo 2-1. Aigle Noir nayo ikaba yirahiye umugwi wa Musongati ibitsindo 2-1 ku kibuga cabo c'Imakamba Nkurunziza Peace Park Complex Stadium. Nayo muri basketball harabaye inkino zo gusozera ibikorwa vyo mu buruhuko no kwegeranya uburyo bwo gutanguza icese ibikorwa vy'ishiramwe ry'umupira w'amaboko mu Burundi FEBABU. Urunani rukaba rwatsinze ku manota 69 kuri 68 y'umugwi wa New Star. Nayo muri za nkino zihuza ibihugu vyo muri Afrika mu rukino rw'amaboko volleyball mu bigeme zariko zibera mu Rwanda mu gikombe c'ibihugu vya Afrika, Uburundi bwatahukanye ikibanza c'8 bukurikiwe n'u Rwanda, inyuma yaho vyavuzwe ko bakinishije abakinyi bamuka muri Brazil bidaciye mu mategeko. Iyo nkuru ya mugenzi wacu Niki Ciza turangirije ko amakuru yacu twabateguriye. Tubashimire kubona mwashoboye kudukurikirana, ariko kandi dushimire abari mu buhinga bw'ivyuma bashoboye kugira ibishoboka byose kugira ngo ano makuru abashikira tankomanzi, ndetse n'abagenzi bacu bashoboye kuyatororokanya. Mugire aho mubaho.